kuri ya chano yanyu ibigezweho kuri telefone. Ndaje ndabazaniye icigwa c'ubwenge guys. No musi nje kubereka ukuntu wokwandika message kuri WhatsApp mu dustyle dutandukanye. Okay, mugumane nanje. Donc murabibona nkuku izi hello friend zanditse. Urabona yuko ziri mu dustyle dutandukanye. Okay, murabona yuko bimwe bigenda vyirabura cane biryamye, mona akako kirabura cane karyamye, murabona ko akakirabura cane gahagaze, urabona iyi kwiryamye vyonyene itirabura cane. Urabona nk'iyo urashobora kuyikoresha nko mu gihe wandikiye umuntu ugaca wihenda ugaca ubifuta ukamwereka ko ari wihenze. Iyi nayo nyene murabona ko ari udustyle two kwandikiramwo umuntu nyene message ikagenda itagase. Guys, mugumane nanje rero kugira mubone iyo trick y'ubwenge nabateguriye. So nimbuka butarabikora rero nagoma ndagusaba ubanze ukore subscribe, simbira kuri YouTube yawe. Okay guys, munyigorere, murabona ko nanje ndabigorera mu kubazanira utu trick tuba turi update. Guys, cuzimbira ngaha hejuru aha kuri search canke se recherche, uce wandikamwo ijambo ibigezweho kuri telefone, ibigezweho kuri telefone. Okay, ucugira recherche nkuko bisanzwe. Okay, je channel yiwanje ni iyi muca mubona ngaho iriko logo ya John. Okay, channel yiwanje jewe ngiyi, ubona yuko turiko turaduga. Guys, ndanashimira abantu muriko muramfasha gukora subscribe muri benshi. So wowe rero unomba utarabikora uza gusanga hameze uku, uza gusanga handitse subscribe, ucu ufyonda kuri subscribe rya mbere, ucu usubira ufyondeko kandi ucu usubira ufyondeko kandi ahanyene nkuku, ucu ugira ngaha kuri all. Urashobora kuza gusanga handitse tute bivanye n'ururimi YouTube yawe irimo. So uce winjiramwo rero, donc urabe video maze kuyigisha udu trick tutari duke. Murabibona izi zose n'ivyigwa vy'ubwenge nabateguriye. So aha rero dufatewe nk'ubu naho uriko uraraba iyi video nyene ndiko ndabakorera abatari bake. Okay, bakuvuga mu gihe bayihagaritse ibi bintu ndibaza. Okay, aha rero ucuraba aha hepfo ucufyonda kuri aka gakengeri. Okay, aba hepfo ucukora kuri aka gakengeri akusanga ngaha ucugafyonda ko nkuko irya mbere, ucugira ngaha kandi kuri all canke tute, kugira misi yose ndabakoreye izi trick ucuza urabona notification kuri telefone yiwawe, kugira ibi vyigwa ntibize birabacika. Guys, my fans, so nagutevya rero twagiye ndabereke ukuntu ushobora kuzurandika abantu mu dustyle dutandukanye. Guys, donc message igenda isa neza ku buryo n'umuntu ariko arayisoma itamurambira. Reka twagiye nakarya ka mbere, ukuntu wokwandika message kuri WhatsApp iryamye yirabura kandi. Okay, uraza aha donc ndifashisha ubufresh kugira muze kubibona. Uraza ino aha kuri aka kantu kanditse ko end true kuri clavier yiwawe, ugire akanyenyeri aka akanyenyeri hama ucugira naka kakwego karyamye. Donc murakabona aka kari impande ya yisembore ya dolari, akako hepfo. Apana aka yini, donc yini dufate kari moe, akako kameze nk'akari hepfo uca ugira kandi. Donc murabibona kabaya akanyenyeri nako ko hepfo, hama uce wandika message ushaka kwandika. Hello friend, hello friends. Hama rero ucugaruka kandi ukubite kwa aka karyamye kwanza, utanguze kwa aka karyamye ubona ko biciye bimera nk'ibiryamye, rero kugira bice vyirabura ucukubitako ka kanyenyeri. Uca ukubitako ka kanyenyeri
nkuko bisanzwe. Hinge mu birabe. Sorry gatoyi. Donc aha rero cukubitako ka kanyenyeri. Murabona message ya mbere kwigiye iryamye, donc kandi yirabura. Aka rero nakambere turagahejeje. Tugiye kuri aka nako vyirabura uku. Donc aka ka kabiri niko tugiye ko vyirabura gose bihagaze. Aha rero uca wandika kandi ucugira aka kanyenyeri uku undibaza mwakabonye, uca wandika message ushaka kwandika, ukavyandika vyose ivyo ushaka kwandika. Donc kurya mwabibonye uku uhejeje ucukubitako akanyenyeri kandi. Okay, murabibona naka ko kagiye kirabura kandi ihagaze, igiye yirabura ihagaze. Donc tugiye kuri iyi step ya gatatu uku yo kugenda biryamye gusa, donc bitirabura biri muri style nyene rya WhatsApp tumenyereye, gusa bikagenda bimeze nk'ibiryamye. Ucuzana aka ko ngaha aka karyamye ngaha aka ugaca wandika message yariyo yose ushaka, donc ukandika ibintu byose ushaka kwandika, hama ugaca ukagarukana kandi ukagakubitako. Murabona yuko message iciye iryama, kandi urabona umaze kuturungika, umaze kurungika ivyo wanditse ntituboneka. Okay, murabibona aka naka gatatu. Aha rero aka nako aka kaciyemwo umurongo musa ariko ka kane. Aka ushobora kugakoresha nko mu gihe wandikiye umuntu, donc ugaca wihenda ivyo wari wanditse. Urashobora dufate nk'akarorero, nimba wanditse nge twumve, dufate nk'ubu wanditse dufate wari kwandika gute, ugaca usanga wanditse dufate bite, ugaca usanga wanditse kwanza ngaha ngo bate. Dufate nk'akarorero uku ubona yuko uciye usanga wabirungitse. Aha rero ucuza ukagira, donc aha ucuza ugashiramwo aka kantu, aka kari ngaha aka gatangura ngaha, aka nyene kameze nk'akarongo kari zigzag uko. Mwabonye aho ndagatoye ugira kuri aka k'ibiharuro, ugaca ugaruka kugira kuri akanyene kari haruguru, aka kari egare n'akabare, donc naka kamenyetso ugaca ugatora. Hama ugaca wandikamwo rero neza ibi wari wanditse, ucubisubiramwo kandi ugaca ukagarukana uku. Ubona ko vyiciyemwo umurongo, rero uca wandikamwo ijambo wari kwandika ryiza nyene ryiza rikosoye. Murabibona aha wari wanditse, donc aha wari wanditse wari kwandika bite, aha wari kwandika bite, rero wihenze wanditse bate, uciye umwereka ati bate nihenze. Ubona ko biciyemwo umurongo, ijambo ryiza niri bite. Okay guys, murabona yuko ari utuntu tw'ubwenge. Akandi kantu nako naka kantu ka gatanu, aka ariko ari nako gastile kanyuma kameze neza, aka kantu ka gatanu aka. Okay, aka nako mu kugira wandike message igenda imeze kurya, donc murabona yuko umenga indome ziratandukanye. Aho naho mu kwandika uraza nyene ugafyonda ngaha nkuko twamye turabigira, urafyonda ko nkuko ugaca ufyonda kandi kuri aka ko hejuru aha ucufyondako. Rero duca dukoresha utu turongo tumeze nk'uturi hejuru. Okay, murabibona impande yaka twari duhejeje gukoresha, ucugira ucudufyondako, donc hakaza dutatu, rimwe kabiri gatatu. Murabibona aha rero uca wandika kandi message ushaka kwandika, hello friends. Ucugaruka kandi ukaca ushirayo dutatu nyene. Murabona yuko message igiye imeze fresh sana. So murabibona rero utu nitwo dutrike tw'ubwenge uno musi nari nabateguriye. Donc murabibona iyi niyo trick nabazaniye uno musi guys. Murabona utu tuntu yuko iyo umuntu wamwandikiye message, donc uracagura nka kuzoza urakoresha kugira message yawe igende isa neza guys. Mwahora mutubona ku bantu mutazi ukuntu babigira, rero nta buhinga burebure burimwo, naka ga trick ndaberetse. So
ndabasabe rero ntugende udakoze subscribe ngaha hepfo canke sabone utibagiye gufyonda no ngaho ku gakengeri ucugira kuri toute canke all bivanye n'ururimi YouTube yawe irimwo. Ufise ikibazo ca wandika muri commentaire ca ndakwishura, nimba ari n'icigwa ushaka yuko twigisha ca wandikamwo aho muri commentaire utibagiye gukora like, comment na share guys. Okay, ciao ciao rero, thanks for watching this video.